kandi mwongere aleluya ya gatatu. Rero mu ncamake ikintu kinzanye ngaha nje gushima Imana, nta muntu n'umwe yigeze tubonana ngo antere inkuru zimbona nkubone ngaha canke aho ndi mu kazi canke mu mihana iwacu. Ni ukuvuga yuko jewe numvirije ikiganiro caca kw'iradiyo, hanyuma maze kucumviriza baradondagura amabohero yose agize ubuja bw'isi, ndumva yuko nanje ayo mabohero ndayarimo. Ivyumva rero kubera jewe nta rugendo rurerure narinda gufata, naciye mpaguruka nk'isaha 2 zibura nk'iminota 15, isaha 2 n'inusu nari nshitse ngaha. Hanyuma ndumviriza amajambo avugirwa mu materaniro, baratubwira ingene basengera abantu bakabohoka. Hanyuma ndahava Imana rero yankoreye jewe, ni ukuvuga ko nari mfise ingorane nyinshi muhira iwanje. Hari ibintu vyarara birirukanga ku mabati, bigasimbira ku mabati bivuye hejuru mu bigazi, bikazunguruka mu kugenda bigaca biturubuku bigasimbira hasi. Ibibwa bikarara biriruka imbere n'inyuma. Ibihere mu nzu vyari igitero, imbeba zari igitero, itara rizimye na gatoye, imbeba yaba yinjiye mu musegetera twarara turagwana. Mbere zaho rero, mbere mu mwaka ushitse naheruka kubura umwana, ariko Imana imbabarire yisubije ivyayo. Je nari ngeze ahantu nari narateteye umubiri wose, mvunguye indya mw'ijoro nta minota 30 naryama mu nzu, narara ndirukanga vyose nkaruhuka bimpezemo. Ubu rero ndumva yuko mu nda ndakomeye, nta baganga nasubiye kuza ndacako kuza gusaba imiti. Kugeza ubu nari ngeze ahantu je ngomvye guhaguruka ikirometero nakigenda nk'iminota irenga 30, nkabanza kwicara nk'ituro 2 canke 3 kugira ngo ndakimare. Ariko ubu mvuze ati ngomba mfate urugendo rw'ibirometero 10, ndaharura umwanya ndarugenda kandi umwanya ukabonyene. Ni ukuvuga rero ivyo vyose ndabishimira Imana. Jewe shetani ubu ndabona nta kibanza kirekire mfise ko naho ibigeragezo bitabura biguma bica ku ruhande hirya no hino. Mbere mu misi mikeya iheze nko mu ndwi yahera, hari ukuntu navuye mu rupanga ahantu ndiko ndakorera nk'urupangu ruri nkaha kuri altari. Hanyuma nsohotse nugurura akaryango gatoya ngo ntahe. Nashe imbere rero hari mwibarabara gutya haca haza imodoka iza yiruka mejeje kugurura aka karyango, aho yongongeyemo candiruka ngenda nkahajya hirya kuri portaye nkuru, ya modoka yari yahise ibomora hahandi mvuye, nanje nca mpungira hariya. Ni ukuvuga rero ivyo vyose ni ibintu dushimira Imana. Je ndabona neza ko ubu ntawe basha shetani kimfise ko burebure. Murakoze namwe. Amen, amen, amen. Imana irakoze pe. Ndizera na vya bihere na zambe bazarapfuye pi. Ubushobozi. Haleluya. Ndashima Imana nanje. Umwana wanje yaragwaye ikintu kwitako kivyimbye gose. Umwana ndamuguriye imiti biranka, byose ndaza ngaha baramusengera. Tugeze imbere y'ibiro nyene cya kintu gica kiraturika. Giturise ngenda mu biro, pastor asengera amazi ya sawa, ndagenda muhira ndamushirako. Nukuri Imana yarabikoze, Imana umwana arakira, abamusengeye bose Imana bahumugisha, na pastor Imana imuhezagira. Ikindi kigira kabiri, ndashima Imana yuko barasengeye amaso nukuri arakira. Ndamaze imyaka 3 ntambara amarore, Imana ihabwa icyubahiro. Ikindi kigira gatatu naho, ndashima Imana ko basengeye ngwaye kuboko nyene ibitero byarafashe. Abasenzi basengeye Imana bahumugisha. Haleluya! Ndashimira Imana ibitangaza Imana yankoreye. Kwa gatanu no kwa gatandatu ubuzima bwasa uko bwarangiye, ariko Imana repentance yabaye hafi yanje. Narahantu nashobora kwitabariza bivanye ko telefone atayonga ifise, barayinyivye.
ndwara cyane ndaremba aho atamuntu n'umwe ashobora gutabaza, ariko ndibutsa Imana, ndabwira Imana, Mana ibuka ibikorwa nakoze mu ngoro yawe, nibutsa Imana iki gicaniro twubatse, twibuke ko naje wari ikintu nakoze, aha nyene uze kuntabara kuko ndumva ko ubuzima bwanje burangiye, nari mfise uburibwe nta kuno buvuga, nari ndushe cyane mbabaye, nta kuntu umugire namuronka, nta telefone nari mfise, ariko ndashimira Imana ku kanyuma aho narindi uwo mama Imana imuhezagire naho adasengera ngaha, asengera ku muyaga, yarantabarije abasenzi, nasengewe n'imice 2 y'abasenzi kugira ngo mbohoke, Imana isubizemo ubuzima, nikanguye sanga abantu buzuye ntazi ingene baje, ndashimira Imana ngo mantangarize Satani n'abadayimoni biwe bari bagombye gutwara ubugingo bwanje, ariko ndi umwana w'Imana, ndi umwana wa repentance, horera Imana, ndirimbira Imana, ngwama ndabatangariza ikuzimu aho bari, ndacariwe, ndacavuga ya Mana, ndacavuga ya Mana, haleluya, ndacavuga Imana yo mu ijuru. Abana bari bagize ubwoba bazi ko mfuye, ariko ndacanye, ndashimiye Imana yankijije kabingiriye neza, abumvise gushima kwanje sabahezagiye. Haleluya. Iyo uvuze haleluya buke n'abakwitabira baba bakeya. Haleluya. Dukomere Imana amashi kuvyizirikira kora. Hari amashi mukoma muri ko muri Kimibu, hari amashi dukomere Imana. Haleluya. Haleluya. Kandi ndashaka kubonana n'umupasiteri yitwa Elize. Niwe yavuze ngo uhashitse uratabagwa kandi urishura. Ngira nshime ivyiza Imana yakoze, ushize jereka ndabivuge mpumirije, ngira ndabivuge mu ndirimbo gatoya. Hahandi kure narindi, isi yarangiza ukundi, ariko we ntiyitaye kwikamba, yaramanutse aransanga, kure y'amaso y'abanseka, kure y'iminwa y'abamvuga, aho niho yaje nshakira icicaro, niho yaje nshakira icicaro. Naho ngenda kubwire nti aho nyene hari ibintu bamwe kugira ngo Imana ibashe kugutabara, hari ibintu bamwe kugira Imana ibanze yinyegeze gatoya. Reka ndabivuge, Imana yarankuye mu nzoga ikintu ca mbere. Iyo ubana n'umunyanzoga nta vyiza wigera ubona. Imana yarankuye mu busambanyi. Iyo ubana n'umusambanyi nta vyiza ugera ubona mu buzima bwawe, ntiwigera utera imbere. Jewe nari umuntu anywa inzoga, nari umuntu asambana, reka ndabivuge na Satani ndamutera uruhagarara yumve ko ndiko ndabivuga. Ariko ubu unye ndakubwira ko nakabare kugira ndakegera ubu vyongora, nifanta no mubwira nti yinzanire muhira. Nari umuntu anywa ibiyeri 5 canke 10, ariko ubu unye nifana 3 zongora. Reka mvuge ikindi Imana igiye gukora. Bene data gupanga biragoye, abantu bapanze biragoye. Twarapanze jewe na mama wanje, amfise ndi umuhererezi, kuburyo aho nyerera 2020 ariko nje kwishurirwa muri 2025, le 24 décembre niho nzokwinjiriye iwacu. Haleluya. Imana yumve ko ndayishimiye, natashimye nazanye yakira umutima wanje. Haleluya. Haleluya. Shengero ry'Imana, nimukomere amashyi Imana repentance. Haleluya. Nje gushingira nta Imana, jewe naheruka ngaho pasiteri avuga ati hari abantu bagiye kwakira ibyabo, naye ndavuga ati Mana, aka telefone mfise ni gato, ndagomba umpindurire telefone. None ubu telefone Imana yarayimpaye, ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nimumere Imana yacu amashi. Shima Imana, hirya y'ejo neretswe ngo mbone imbeba ije kundya. Iyo mbeba yaraje
ca ndatora ikibuye ca ndayikubita ku maguru, maze kuyikubita ku maguru ikirambwira ngo urazi nkubira ibuye ryomvako burya hariho ingorane wogira. Hanyuma rero naciye nikanguye rero ejo navuye ku kazi casanga imbeba ihagaze imbere y'imbabura iteretse y'isafuriya y'indi. Hanyuma iyo mbeba irandaba cane, imaze kundaba cane ca ndatora ikimamiro ca ndayishibura mvuga ati mu izina rya Yesu ndayishibura isohoka hanze ikanura amaso iriko irandaba. Hanyuma rero iyo mbeba maze kuyishibura hanze, mu gatondo ka kare nazindutse casanga imbeba yapfiriye hahandi nyene. Ukuri mumera Imana imashina cyane. amen amen. Ariko ukuntu imbeba itinya igahagarara mu gahangana ukayishibura ikakuraba, wumva bari imbeba isanzwe. Kandi mu ndoto yari yamubwiye ngo iki kibuye kimvuye ko turahura, ariko izina rya Yesu ryarayikubise nayo mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndabasabe mumpere Imana amashi yo kuri kino gicana. Je nanje nje gushima ni rya mbere ku munsi w'Imana nsengera hano kandi mushasha mwa hano hantu. Naje ku munsi wa kabiri nsanga umukozi w'Imana ntiyakira. Ndagaruka ku munsi wa gatanu baransengera, niyo cyo nari ngaha ku karago ndaciye bugufi ya munsi y'amavuta y'aha hantu. Nukuvuga je nari maze igihe kitari gitoyi ngwaye uru ruhande rwose gushika mu mutwe ndi paralize. Nukuvuga ntakora ibintu atadumu nshobora guterura kubera uru ruhande rwose, ariko maze kuza ngaha baransengera ubu ndakomeye. Ubu ngira n'ibirometero nka 20 no bigenda. Mpagurutse rero gushima Imana yarankijije, numva nkomeye. Indoto mbi nahora nta majoro angahe je yashobora guhera ntarose ibintu biteye ubwoba, ibintu vy'imfu, abamama nabuze, ibintu nyene biteye ubwoba. Ariko ndashima Imana kuva nje ngaha ndaryama nkaza numva bamvyuye saa moya ngo ngo vyuka ngo wagize itiro ryinshi cyane. Ndashima Imana rero, mumpere amashi abakozi b'ahantu, Imana ibahezagira. Haleluya. Haleluya kandi. Nanje ndashima Imana kubona mpagaze ngaha. Ikintu cya mbere nanje gushimira Imana yankoreye. Je naragwaye igihe kininiya umugongo ndaja kwa muganga barampa imiti inshinge ibinini biranga. Ndagenda barampa n'imiti kirundi ngo ndanwa kugira fatenwe biranga. Aho rero nico gituma rero turi muhira mwijoro turyamye n'umufasha numvise ikiganiro, numva ikiganiro kivuga ngo turakiza abagwaye turatabara. Umufasha arambarira ati wumvise hano baza bavura umugongo ho wagwiriye mu nzu ngo uzovyuka ugenda. Ndamubwira je nanje aho nagorewe ngaha nama ndagwara misi yose ataco njihereza ntakimesa nagikoropa. Ejo mu gitondo ndovyuka inyomvyi noga cenera ngenda nzohabaza kandi nzohatora. Naciye fata umutaxi aranzana arashikana ngaha. Nukuri ndashima Imana yo mwijuru gushika ubu umugongo nukimbabaza, umugongo nukinga, kandi Imana yaramfashije n'amaso yawarengya cyane. Ubu n'amaso nakinga cyane. Ikigira kabiri, ikigira gatatu, nukuri jewe nadandaza ku kibanza, ibyo ndandaje byose nkabona yuko barahomba
bigenda nkavuga none igiye kubera iki ngoma mpomba ntunguka nk'abandi abandi baradandaza bakajya ideni bakaryishura nanjye ideni narifashe rikananira kuriha none Imana jewe ibi bintu nibiki niho rero mutabazi urumva naraje ngaha mwaransengeye nukuri byose ndabibona biriko biragenda neza ibyo ndabishima ikindi ndiko ndashimira Imana yarayinkoreye cyane nzoguma nshimira Imana je narimbayeho nabi mu rugo umutama wanje turi kumwe niwamubaza ngo rasyo mbrawa je rasyo yacanuka akambwira nabi akambarira ati je nkandi sinzi ivyo kurambwira je nkavyishoborera je nyene nkabikora n'abana tukabikora none nukuri umufasha wanje ico shimira Imana yankoreye naza gusenga ngaha n'abana agacambwira ngo uragabuda senze gusenga amashetani ndavuga jana ubibwiye ko senga amashetani nzoguma ndagusengera tugusengere n'abana maka uzotinda nawe ugende nawe gusenga uzodukurikira utumva utabona akavuga ngo je sinzopfa ndabageza inyuma ndamubwira je tuzojana nkazana amazi ahezagiye nkayamuha akayata kwa Mungu rero mvuye ngaha gusenga nase sangara ryanye kuko nje gusenga yirirwa ryanye umunsi wose mu nzu gushika naje nkamusanga ryanye mu nzu nashe fata amazi ahezagiye ndamushira haryamye acarayakira acarayanwa atanemeye bwigiyanywa amazi ndamubwira uko abana bavuga pa turanywa amazi pa wewe ishetani ryaragufashe icyo Imana yakoze rero ngiki umufasha nukuri nguwe n'umunsi wenyene yabyutse yoga abyuka yambara abyuka ameze neza none mufashe gukengurukira Imana yarangira ibitangaza nari ngowe ndazi yuko byose ivyose asaba byose ndazi ko byose bizoshoboka amen ubu turi kumwe namuzanye yaje niwe yaje imbere yatariruka Haleluya. Imana ihezagira uwo mufasha. Imana imugire neza imuhe ico umutima wiwe wifuza. Imana imuha amahoro n'amafaranga. Amashimeshe ku mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Yesu nashimye. Amananje nanje gushimira Imana ibyo Imana yankoreye. Je nari umuntu kenshi sinakunda gushinga intahe kuko ni ibintu byinshi Imana igenda yankoreye. Kurikirane naye mwafashijwe ni mukurikirane niyi murafashwa. Banza mukurikirane ngaha mugomba mufashwe. Kenshi je sinari umuntu sinakunda gushinga intahe mugabo kuko kora satani yarera amboshe ku bintu by'intahe mugabo ibyo Imana yakoze nari ngwaye ikintu bitwa umusipa mene data ikintu umusipa ni ikintu kibabaza gose sinarizi ko umusipa ari ikintu kibabaza mugabo jewe nabyiboneye aho naryama mugabo nkaryama urumva nibikunde ngene ibyo Imana yakoze rero ibyo Imana yakoze bayaha no gusenga rero shambona Imana icisha mu muntu ice mu muntu acambwira umuti rero nibyo ndabishimira Imana ko Imana yagize Imana nk'iki ubu warakize ubu nakize amashi meshi ku mwami Yesu. Haleluya. Haleluya. Amashi meshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Nanje magaze hano ngomba gushima Imana ya repentance. Haleluya. Imana yangiriye neza ndamara amashure iragahora ku ngoma. Haleluya. Ndashimiye Imana yampaye kumara imanite kuko n'ivyari byoroshe jewe narafatwa nkagwara abandi bariko bariga bagakora ama interrogation bagakora ama examen jewe sinkore malaria ikaba yaranyizingiriye ko buri kwezi nkaza ndagwara ariko ndashimiye Imana yampaye kumenya repentance. Haleluya. Haleluya. Ikindi kintu ngomba gushimira Imana yarankijije n'ivyari byoroshe je narafashwe ndagwara indwi yose ndi mu rugo biranka komva muhira abavyeyi banje baravuga ati Imana izogukiza ariko ndaza kumwongera aransengera asengera amazi. Haleluya.
burya je nasanze bino hano ari ibitaro bikuru vya Repentance. Haleluya. Abatavyizera mu vyizere kuko je Imana yarankijije, Imana yankuye kure. Haleluya. Nanjye icyo nzokora nzokwamba ndayiririmbira buri gihe, ndayiririmbira abazimu bapfe bashe mu izina rya Yesu. Iyi ni ryo shimwe ryanje. Urakoze Imana ibahumuje. Amen. Zoyiririmbira abazimu bapfe. Haleluya. Nanje kuva kwa Mungu shimye Imana yuko icyo Imana yambwiye kimaze gukiza abantu bashika ku ndwi. Satani yaciye anteza ibigeragezo, abaye mu ntambara, hanyuma nza gushika umuntu afitiye amahera, bamumuhereye amahera ngo ayampe, aca mfata mu izosi ngo anyice, anyuka ko ntera icuma, yirukanka Imana irandokora. Niyumviye kubishimira Imana ko Ushimye Imana ko Imana yakurokoye. Amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu aguhezagire cyane. Twokongera amashi umwami Yesu. Imana yacu irakomeye cyane, ikora imirimo. Imana yera ikora imirimo. Haleluya. Oh, sing it.